Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu, aho hamaze iminsi hakiragizwa ibihuha bivuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buhakwa gutembagazwa, ariko bikaba ari ibihuha bifise ico bishingiyeho, aho benshi bemeza ko atari n'ibihuha ahubwo ko ukuri ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa ku butegetsi, kuko ikiriko kiribonekeza muri ino minsi nuko inzego zihambaye ndetse n'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi nka bose ntago bakimushyigikira kandi ntibacyumva imigambi afise, aho bariko baramwagiriza ko asigaye abamaramaza ku murango izuba riva. Murazi ko asigaye afata nk'ingingo umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca akanga ko zija mu ngiro, nk'iyo yagiye afashe yo kubogoza Generali Prime Niyongabo, ariko umushikiranganji wa mbere akanga ko bikunda mu gihe yari asanzwe amaze igihe kitari gito ashamiranye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Ibyo byose bikaza byiyongera ku biriko birabera mu mugambwe hagati ndetse n'ibiriko birabera mu gihugu, aho umugambwe CNL uriko urarebana ayingwe n'umugambwe CNDD-FDD, ariko byose bikaba byaratanguye kera kandi n'ubu ngubu hakaba hakiri abatovyi bashaka kubandanya gutoba igihugu c'u Burundi aho kugira ngo gitere imbere. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wipfuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko kanya ko gupyondaho kugira ngo ko rishizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Si iby'uno munsi akantu k'ishari, inzigo no gutegana imitego biramaze iminsi itari mike hagati yacu nabo, kuko turaziranye nk'abahoze mu mihari umwe. Ayo ni amajambo y'isoko ryacu mu bihangange by'umugambwe CNDD-FDD igihe twari tumubajije iby'icuka kibi cama cibonekeza ku banyamugambwe ba CNDD-FDD n'abo mu mugambwe CNL. Byose ngo byahereye mu muhari Parpehutu utorongerwa ko ishami rya gisirikare FNL mu mpera ya 1988. Umuhari wa mbere wari wiyemeje kugarukira agateka n'uburenganzira by'abahutu bari barakumiriwe mu ntwaro z'umugambwe umwe Budende Aporona. Avuga ko ingwara y'amacakubiri idahagarariye ku moko gusa no mu basangiye ubwoko irabayo, bagakumira bisunze intara, amadini canke ivyiyumviro. Nibyo byabaye mu muhari Parpehutu. Amacakubiri y'intara yaratumye uwo muhari wicamwo amashami menshi, biza kunyuka inyuma y'urupfu rwa Gahutu Remy mu mwaka w'1990 yishwe atewe isumu, harimwo n'abari mu muhari Parpehutu bagizemwo uruhara bakoranye n'ubutegetsi bwa Petero Buyoya yari amaze imyaka 2 yatse ubutegetsi Bagaza. Tuzobigarukako mu yindi nkuru turiko turabatunganyiriza. Atubwiye ko inyuma y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yo mu mwaka w'1991 ubutegetsi bwa Buyoya bwaciye bubona ko hakwiye gutegurwa amatora kugira bureke kubonwa mu makungu nk'ubutatowe n'abanyagihugu. Bamwe mu ndongozi z'umuhari Parpehutu babonye ko ayo matora ari umutego wo gusambura umuhari ngo ntubandanye urugamba. Abandi babona ko bakwiye kuyajamwo kugira bateshe Buyoya n'umugambwe Aporona gusubira kwiganzira igihugu bakumiriye abahutu nk'uko nyine byamwe. Umugambwe Frodebu umaze gutsinda amatora wamengo ni intsinzi ku murwi w'indongozi wavuye muri Parpehutu washigikiye ko abahutu boja mu matora, nayo iyicwa ry'umukuru w'igihugu Ndadaye n'abamufasha kurongora igihugu wamengo ni ugushika kw'ivyavuzwe na wa murwi wo muri Parpehutu wanka ko abahutu baja mu matora, ahubwo babandanye urugamba wo kurwanya hakoreshejwe umuheto, kuko nyine babonaga ko aricyo cyonyine cyatuma
abahutu bagira ijambo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intandaro yo kwicamwo imirwi kwa Pariphutu byavuye ku macakubiri y'intara, nico gituma n'inyuma y'igandagurwa ry'inzego zava mu mugambwe Frodebu, abavuye muri Pariphutu bagashigikira Frodebu banse gusubira muri Pariphutu baranka kandi kuguma muri Frodebu kuko naho harabonetsemwo uguhemuka kwa bamwe mu ndongozi z'abahutu bakoranye n'abagandaguye inzego, haca haza iciyumviro co kubaka umuhari mushasha CNDD wahavuye wongerwako FDD ishami rya gisirikare. Yatubwiye ko Agathon Rwasa yashikiriye uburongozi bwa gisirikare chef d'état major bwa Pariphutu aribwo FNL mu mwaka w'1991 ngo Rwasa yarakoze cane mu myaka ibiri gushika aramenyekana arizerwa n'indongozi za Pariphutu ko yorongora igisirikare. Inyuma yaho yari yashikiye ku rugamba rw'intambara nk'impunzi yari yahunze ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwo mu mwaka w'1988 ngo hariho indongozi za Pariphutu Rwasa atahuye neza bivuye ku kuntu bari bamaze kwigabura. N'ubundi ngo muri CNDD ntibyoroshe naho haribonekeje amacakubiri y'intara bikabonekera mu byaranga ibendera rya mbere ry'umuhari aho inkona yari ifashe ingano zibiri, igiterwa cizwi mu ntara z'uburaruko, harya hari ibibabi by'umwumbati n'imbugita uwu munsi. Ayo macakubiri ngo benshi bagiye barayimukana bava muri Pariphutu bakajana muri Frodebu gushika muri CNDD-FDD, hakaba hagenda haribonekeza ukwigabura kw'abana bariya ngo ariko nubwo hagiye haragira abigabura hari amatsiko yagiye arasigarana abantu benshi nka Pariphutu, FNL uruhande rwa Rwasa na CNDD-FDD uruhande rwa Hussein Rajab na Petero Nkurunziza. Iryo soko ryacu ryatubwiye ko kuba abashinze CNDD-FDD nka Hussein Rajab, Manase Nzobonimpa n'abandi ari abahoze muri Pariphutu, hari abagumye muri Pariphutu babafashe nk'abahemutse kuva mu muhari wa Gahutu Remi gushika n'ubu banka CNDD-FDD kubwo iyo mpamvu nyine, kubera abo batanguje CNDD bavuye nyine mu muhari wa Remi Gahutu. Yatubwiye ko haba ku rubuga rw'intambara canke mu banywanyi bari mu makambi y'impunzi za Tanzania canke Congo hama ukwinubana kw'abashigikiye iyo mirwi ibiri. Yaduhaye akarorero kamwe k'ibyabaye mu ikambi y'impunzi muri Tanzania. Yagize ati Nkurunziza yarigeze kutandukana n'umuryango wiwe, umugore n'abana, igihe ahunga ubwicanyi bwabaye kuri kaminuza. Amaze kumenyana n'indongozi z'umuhari CNDD-FDD yarazibwiye agahinda afise ko kuba aheruka kubona umuryango kera uburongozi bw'umuhari bwarabimufashijemwo cane. Barategura intumwa zishikira Denise Bucumi zikoresha uruyeri rwinshi bamubwira ko Nkurunziza aremvye cane ko yokwigora agasimba kumuraba ntapfe batabonanye. Denise aremera. Uko nyine uburongozi bw'umuhari bwari bwahishije Nkurunziza ico gikorwa, nawe bamubwira ko hari umushitsi w'iteka aza kuva mu Burundi, yitegure neza baze kubonana. Babonanye bose Nkurunziza na Denise baguye mu gahungwe. Denise kubera ibigumbagumba yaravugije akaruru. Muri ico kibanza hari hakoraniye indongozi zikomeye cane z'umuhari CNDD-FDD, niho bamwe mu ba Pariphutu baca basimba guhamagara igipolisi ca Tanzania ngo kize gutabara aba CNDD-FDD bashaka gufata umukenyezi ku ngufu. Igipolisi kikaca gita muri yombi abari aho. Kubwo amahirwe Hussein Rajab yararonse uko yakura bamwe mu ndongozi z'igihugu ca Tanzania yari azinanye nabo baragerageza ibishoboka gushika abari bafashwe bose barekurwa. Yavuze ko icuka kibi hagati y'iyo mihari ahanini cakomezwa n'abashasha bagiye barinjizwa muri iyo mihari bakabwirwa kahise katariko bigatuma banka abo ku ruhande
ata mpamvu n'imwe, nayo ngo mu ndongozi zikuru harageze aho ibyo babirenga batangura kumvikana. Naho nyine uwo mutegetsi aratanga akarorero aho avuga ati inyuma y'amasezerano ya Arusha yo mu mwaka wa 2000 yaratewe ko umukono n'imigambwe yari ihurikiye mu mirwi ya G7 Abatutsi na G10 Abahutu, hamwe n'imwe mu mihari yari yahisemwo guheba urugamba rw'umuheto. Hari byinshi byahindutse mu ntumbero z'urugamba. Bamwe mu ndongozi za CNDD bari bafise inshuti mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Angola, Tanzania n'ahandi bararonse imburi ko amakungu ashobora gufatira ibihano imihari ibiri yari isigaye ku rugamba, PRP-Hutu, FNL na CNDD FDD, kuko bitumvikana ukuntu bamwe bagiranira amasezerano yo kubana mu mahoro abandi bakaguma mu ntambara. Impanuro zatanzwe n'abari abahuza ico gihe zasaba ko iyo mihari nayo yoca ija hamwe ikagiranira amasezerano yo guhagarika intambara na leta mfatakibanza yari irongowe na Domitien Ndayizeye kugira ubwinshi bw'aba FNL n'aba FDD bubashoboze kuronka ibibanza byinshi mu nzego z'umutekano n'iz'igihugu, bikabafasha kwipanga neza mu matora ya 2005. Abandanya ati izo mpanuro indongozi za CNDD zarazisangije iza PRP-Hutu, FNL. Barumvikana ko baja gusaba abahuza bagahinyurwa bimwe mu bitameze neza mu masezerano ya Arusha, abandi bateye ko imikono. Ibyo ngo byabereye mu ihoteli yitwa White Sand iri Dar es Salaam. Mu nyuma intumwa za PRP-Hutu, FNL zaritabye iyo nteguro y'amasezerano yo guhagarika intambara zarisokoye akarenge. Amakuru yakwiragiye ico gihe yavuga ko indongozi za PRP-Hutu zasanze CNDD yarahawe amafaranga na Petero Buyoya arico gituma yemeye nayo gusinya, ariko ntibyari byo. CNDD yahavuye ibandanya ibyo bikorwa byonyine. Ayo masezerano aterwa ko umukono muri 2003. CNDD yahavuye itaha mu gihugu irajana mu matora ya 2005 itako irayatsinda. Yabandanije ati mu nyuma indongozi za PRP-Hutu, FNL zahavuye zibona ko habaye ukwihenda mu ngingo bafashe muri 2006. Uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bwaratanguje imikebukano n'indongozi za PRP-Hutu, FNL bose nk'abahoze mu muhari umwe. PRP-Hutu guhuza byari byoroshe, ibyo bikorwa bica bihagarikwa nuko haciye haduka injyane mu mugambwe CNDD-FDD muri 2007. Ati muri 2008 ibyo biganiro byarasubiriye biranagurwa. PRP-Hutu, FNL nayo nyine irahava irataha mu gihugu, nayo iritegura kuja mu matora ya 2010. Yatubwiye ko nubwo FNL yatashe hariko abatabyipfuza muri CNDD kuko ibyo bari bapfunditse muri 2006 bitagenze nk'uko bari babisezeranye. Uwo mutegetsi yaduhaye akarorero aho yavuze ati mu mpera za Ruheshi muri 2010 harateguwe umugambi wo kugandagura umukuru w'umugambwe FNL Agathon Rwasa, bikozwe n'abatashaka ko FNL itaha. Uwahoze ari umukuru w'umugambwe CNDD Hussein Rajab yari apfungiwe mu mpimba. Ico gihe amaze kumenya ayo makuru yarasabye bamwe mu bihangange mu nzego z'umutekano ko batokwemera ko iryo bara rigwa mu gihugu. Njewe niwe nyine umuntu ukomeye cyane yivugaga ubwiwe, yaravuze ati njewe ndi mu bafashije kugira Agathon Rwasa asohoke igihugu kuko abahawe itegeko ryo kumwica bari bamaze gushika kumuhana iwe. Yabandanije ati twarasabye Rwasa ko ahamagara abayoboke biwe cane cane abo muri Bujumbura Rirare bakaza kugandaza imbere y'urugo rwiwe kugira bibe biratesha abakozi b'iperereza bateguye kumwica babure aho baca. Bukeye Rwasa twamusabye kurondera umwe mu bahoze muri FNL yizeye neza, bamera nk'abagiye gusenga, ntibagira ikindi kintu bitwaza keretse Bibiliya. Natwe duca dutegura bamwe mu bahoze muri FDD bategura amayira aza gucamwo mu gisagara gushika ku modoka yahavuye imujana aho twari twateguye azorohukira mu kurindira ko asohoka igihugu. Ngo abateguye kumugandagura baciye basigara bacunze umukenyezi wa Agathon Rwasa, ahabwa umucunga
aho agiye hose. Haciye hategurwa kumutorokesha n'ubundi Rwasa ngo yasabwe kurondera abahoze ku rugamba yizeye neza baza bitwaje inderuzo. Umukenyezi wa Rwasa asabwa ko yoja gupimisha imbanyi muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Yameze nk'uwinjiye mu biro kwa dogiteri, abajejwe umutekano bamucunze baguma hanze, niho bamwe bategurwa baca baryamika wa mukenyezi ku nderuzo bari bazanye, baca barapfuka basohoka ibitaro ataco binona, umukenyezi aba agiye uko. Eka ngo no mu kagaruka mu gihugu kwa Rwasa muri 2013 abahoze muri FDD barabiteguye neza gushika imiduga yamureruye igeze mu gihugu kandi hagira nta kibazo ifise. Amakuru avuga ko muri CNDD-FDD hamyeho abantu badakunda ko ituze rigaruka mu gihugu, no muri FNL kwari uko abakamisha akajagari mu gihugu bo muri CNDD-FDD bahavuye biyegereza abo muri FNL bahema umwuka umwe wo gutoba amahoro, barakorana mu kuyogeza ibintu. Aribo bahavuye bitazira ngo ni abo cavunye nyine. Ibyo umukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi yidoga nyine, akavuga ngo igihugu carabavunye niyo mpamvu bagomba kwimbura bwa mbere. Inkuru zivuga ko nubwo bishika ngo agatorwa Rwasa agatwarwa n'agashavu, irya yayavuze n'abo muri CNDD ntiritungane. Hari aho nawe ahora agarura agatima akagira ico afashije bamwe bamufasha, hari aho abaryakara kugira babogore ibyagira biseseke nk'uko byoba byarabaye mu mpera za 2019. Rero ngo icizere cyo gukiza igihugu kiriho kuko abagabo bo kubikora bariho, ariko burya ahicaye abagabo niho hicaye n'imihirimbiri y'abatobyi. Ico cizere kibonekera mu mibonano Rwasa yagiraniye na bamwe mu ndongozi zikomeye za CNDD-FDD, cane cane abashinze uwo mugambwe wavuye mu muhari aho baharuye mu gihugu ca Tanzania aho aherukirayo. Icyo gihe nyine ni ibintu nyine byerekanye ko hari ubumwe hagati ya CNL ndetse na CNDD-FDD, hagati y'abashinze iyo migambwe yombi, aho Agathon Rwasa yahuriye na Hussein Rajab mu gihugu cya Tanzania ubwo yaheruka muri Tanzania. Bavuga ko igihugu ari impuzu nziza yaguye mu bifashi byinshi, ko rero bisaba ubwitonzi bwinshi n'umwanya ukwiye wo kubitosora kugira yambarwe atagacacira cyangwa se atakibazo na kimwe ifise. Ngibyo biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho imigambwe ibiri ihanganye ku rugero rwo hejuru, mu gihe umugambwe uri ku butegetsi nawo urimwo amacakubiri akomeye cane, aho hari akarwi gashaka gutembagaza perezida w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, karangajwe imbere n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, kakaba karimwo n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo. Ngibyo ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ariko amasoko menshi akemeza ko hari abagabo bijunja n'ijambo kandi barebera igihugu, bariko barareba uburyo ki bakemura injyane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.